yuko amatora yerekeye abenegihugu bose, hama abenegihugu nabo batwagwa mu bushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu. Ngira ngo musanzwe mubizi ubutegetsi bwose burafise ingene buhimiriza abenegihugu kwitaba igikorwa iki canke kiriya. Kero kugira umwana aje kwishuri satamutanze barakubita ikimoko. Rero ntikibuza yuko leta ibonye ko hari ingingo zikenewe zifatwa ku neza y'igihugu izifata. Kwandikisha n'uburenganzira, mugabo gufasha umwene gihugu kumenya uburenganzira bwiwe si bibi. Ntimuyice umujya, igihugu niho kiri, igihugu kibandanya gikora, igihugu kibandanya kirera abene gihugu. Malariya iteye bavuga ati murondera umusegetera, utawuronsa arahanwa. Ikiza gitere tiravuga ati genda mwicandagishe, mwe ntibabacandaze barakosheje. Leta yesavye uko abene gihugu bitaba amatora n'uburenganzira bwawe, kandi ibintu ndabivuga nshimangira ntadidinganya kuko ndabona muri kubigira nk'inkuru si nkuru. Leta irafise uburenganzira bwo guhumiriza abene gihugu kwitaba igikorwa iki canke kiriya ku buryo ishimye. Hanyuma mwavuze muti abanyamahanga bafise karanga muntu, ikintu c'ubwene gihugu genda kino kivuga ko mu gihe bitaragaragara yuko uwitwa umunyamahanga afise karanga muntu n'umurundi, mu gihe bitaragaragara, byagaragaye arahanwa. Mu gihe bitaragaragara yuko umuntu w'umunyamahanga mwise umunyamahanga afise karanga muntu y'u Burundi hatari byo n'umurundi, nta murundi w'inusu, nta murundi w'igice, umurundi n'umurundi. Mu gifaransa nibo tomotse neza bavyita statut juridique. Mu bisandiko mbwira mwebwe ariko simwe niko ndabwira nabatwumviriza babikeneye, muravyumva. Reka rero ababatumye babumva inyishu ndabahaye muze kuyabampera. Ku itariki 15 z'ukwezi kw'icumi niho twashikiriza ikirangamisi, mwarabikurikiranye. None ndakubwiye nti mushinga ntaye mupfasoni munyamugambo mwigenga, ku itariki 7 z'ukwezi kw'icumi na kabiri nyene icubahiro umukuru w'igihugu azosohora itegeko rirarika abene gihugu kwitaba amatora. Iyo karangami ico kirangamisi ndakikubwiye buritegura, kuko umukuru w'igihugu ni yarirarika abene gihugu kwitaba amatora. Nzoca ndagusaba dossier, ahubwo mwari mukwiye gushimira seni bivuze kare. None witegura kubera ujuzo uwo munsi buritegura. Nagira mbaze wewe wakibajije, wewe oba wubatse uri umusore nico gituma ndabasabye tumaze imyaka kuva mu 2025 turinganiza amatora, tugeze mu mwaka wa 2025 ni imyaka 20. None umwana amaze imyaka 20 atarakura ntaba yazingana yego cankwe. Aya majambo ndayabwira ntadidinga ko simwe niko ndayabwira, ndiko ndayabwira abanyamigambwe babatumye. Umunyamugambwe atazi ko mu kwa gatandatu hari amatora atari karitegura arindiriye iki? Umunyamugambwe azi yuko azoja muri coalition n'undi mugambwe bakaba bataravugana arindiriye iki? Tutazi nuko bazovugana, mwe mwamubizi nituramenya ko bazovugana. Bubahwa bakozi ba seni, imbere ya byose mu nkundire dukengurukira Imana mushobora byose yadushikanye kuri uno munsi turi bazima. Mu nkundire kandi ndabakengurukire kubona mwabangutse kwitaba akamo twabateye, mukaba mwatwitavye muri benshi kugira ngo tubamenyeshe aho igikorwa cyandikwa ry'abazotora mu mwaka wa 2025 kigeze, kuva gitanguye kwigenekerezo rya 2022 gitugutu umwaka wa 2024. Nkuko mubizi igikorwa cyandikwa ry'abarundi bazokwitaba amatora mu mwaka wa 2025 haba mu gihugu hagati no hanze y'igihugu, mu buserukizi bw'u Burundi mu makungu, hamwe no mu basirikare bari mu butumwa bwo kugarukana amahoro n'umutekano mu bihugu byo hanze, cyaratanguye kuva ku igenekerezo rya 2022 gitugutu umwaka w'2024. Kikaba kizosozerwa ku igenekerezo rya 31 gitugutu umwaka wa 2024 igihe cy'isaha 11:30 zo ku mugoroba. Byumvikana neza ko tugeze ku munsi ugira 4 kuva ico gikorwa gitanguye.
Igitigiri tumaze kuronka c'abamaze kwiyandikisha mu gihugu hagati kugeza ku igenekezo rya 24 gitugutu umwaka wa 2024 nukuvuga inyuma y'imisi 3 iyandikwa ritanguye. Abamaze kwiyandikisha bangana n'umuriyoni umwe ibihumbi amajana ndwi na 42 n'ijana na 11. Nukuvuga ni bice hafi 29 kwijana dufatiye ku bantu twiteze ko bashobora kuzokwitaba iryo yandikwa. Iyandikwa ry'abazotora mu mwaka wa 2025 ku ntara ibitigiri byifashe uku gukurikira gushikejo. Ivyo uyu munsi ntibirimo. Mu ntara ya Gitega gushikejo hari amaze kwiyandikisha abantu bangana n'ibihumbi amajana 482 n'amajana 880. Mu ntara ya Butanyerera gushikejo hari amaze kwiyandikisha abantu bangana ibihumbi amajana 423 n'amajana 961. Mu ntara ya Bujumbura hari amaze kwiyandikisha abantu bangana ibihumbi amajana 354 n'amajana 581. Mu ntara ya Buhumuza abari bamaze kwiyandikisha gushikejo bangana n'ibihumbi amajana 274 n'amajana 913. Mu ntara ya Burunga bangana n'ibihumbi amajana 205 n'amajana 776. Ibiharuro by'abamaze kwiyandikisha hanze y'igihugu tukaba tubirindiriye ico gikorwa kirangiye kuko bitoroshe kuronka ivyo bitigiri ku munsi. Umugwiseni urakeje abarundi bamaze kwitabira ico gikorwa uhereye kuri nyenicubahiro umukuru w'igihugu n'umutambukanyi wiwe hamwe n'izindi ndongozi nkuru zo mu gihugu. Aha twovuga urongoye inama nshingamateka, nkenguzamateka hamwe n'icegera c'umukuru w'igihugu biyandikishije ku munsi wa mbere ico gikorwa gitanguye. Tukaba tubakengurukiye cyane kuri ako karoro keza batanze mu kudutera n'intege muri ico gikorwa. Umugwiseni ugahamagarira abasigaye bakwije ibisabwa kwiyandikisha iryo sango ntiribarengane. Umugwiseni uboneyeho akaryo ko kwibutsa abarundi ko gutora ari uburenganzira n'agateka kuri uwo wese akwije ibisabwa, ko ari nk'itegeko kuri uwo wese arajwe ishinga n'akazoza keza k'igihugu camwibarutse. Dusavye abakozi bariko barandika abenegihugu kutadebukirwa kandi ko bokorana umwete, ubupfasoni, ubwitonzi n'ubwira byabaranze kuva batanguye ico gikorwa gihambaye igihugu cabashinze. Ubasavye kandi kubungabunga neza ibikoresho bafise kuko ari ivy'igihugu. Turibukije kandi ko uwo wese yiyandikishije ko ategerezwa kubika data kajya gapapuro bamuha atahana, ntagate kugwangara kuko ntigasubirizwa, nikazo kwerekana kugira ngo ashobore kuronka ikarata yiwe yitora. Urusansuma ruriko ruraba uno munsi niyandikwa ry'abakwije imyaka 18 n'irenga ngo bazotore bongere bitoze mu matora y'umwaka wa 2025. Abarundi bavutse imbere y'ukwezi kwa gatandatu mu mwaka wa 2007 nabo nyene bararekuriwe kwiyandikisha kuko amatora yo muri ruheshi umwaka wa 2025 azogera bamaze gukwiza imyaka 18. Iyandikwa ryo mu gihugu hagati ry'abazotora ribera mu bibanza vyategekanijwe n'umugwiseni biri ku mitumba n'amakartie bigize igihugu c'u Burundi. Ivyo bibanza birazwi kuko twarabishikirije, nta kindi kibanza na kimwe kirekuriwe kuberamwo iryo yandikwa. Umugwiseni uhamagarira abajejwe intwaro ku nzego zitandukanye guhimiriza abarundi bakwije ibisabwa kuja kwitabira ico gikorwa. Amashirahamwe atari make yarasavye kandi yararonkejwe uburenganzira bwo gukurikirana iyandikwa ry'abazotora mu mwaka wa 2025. Abamaze kuronswa impusha zo gukurikirana igikorwa c'iyandikwa mu gihugu cose bangana na 91. 35 bo mugambwe SNL, 16 bo mwishirahamwe Onelope, 10 bo muri Sekab, 21 bo muri Akopa, n'umunani bo muri Aba.
tuboneyeho kubashimira kuko kurorera ico gikorwa biratuma integuro y'amatora yizigirwa kurusha. Iruhande yabo baronkejwe impusha zo gukurikirana ico gikorwa ku rwego rw'igihugu cyose, imigwi ijejwe amatora ku rwego rw'intara sepi ibandanyiha impusha abo bose bavyipfuza kandi babisavye. Umugwi w'igihugu wigenga ujejwe gutunganya amatora seni usaba abarundi kutitiranya iyandikwa ririko riraba kino gihe na rusansuma iherutse kuba kuko si bimwe. Urusansuma rwabaye rwari rwerekeye iyandikwa ry'abene gihugu bose, uburaro, uburimyi n'ubworozi. Turangije dusubira gushimira abamenyesha makuru mwebwe mwatwitavye, abakozi bariko barakora igikorwa cyo kwandika abene gihugu bifuza kuzotora nabo bose bariko baritanga ngo ico gikorwa kigende neza. Tambere cashikirijwe n'umumenyesha makuru wo muri BBC Gahuza Miryango avuga ngo hari imyidogo, ngo hari abene gihugu basabwa ngo dupapuro twerekana ko baguze umwavu ngo imbere yuko baronka baja kwiyandikisha. Oya, basabye yuko ngo babaza ko bafise izo mpapuro kugira bamenye ko abo banyagihugu biyandikishije canke batiyandikishije. Sinzi ko nakifashe neza ko yakibuza ari kumenga iciyumviro cyari ico. Ico no bivuga coco murazi yuko amatora yerekeye abene gihugu bose. Hama bene gihugu nabo batwagwa mu bushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu. Ngira ngo musanze mubizi. Ubutegetsi bwose burafise ingene buhimiriza bene gihugu kwitaba igikorwa iki canke kiriya. Ku bakoroni bo barakubitana ikimoko. Mwaravyumvise. Benshi muvutse igihugu cari ikokiye. Kero kugira umwana aje ku ishuri satamutanze barakubita ikimoko. Rero ntikibuza yuko leta ibonye ko hari ingingo zikenewe zifatwa ku neza y'igihugu izifata. Kandi nabasaba bamenyesha makuru ntimuzoze muranoza inkuru, nimutangure kuvuga ivy'igihugu ko biri. Ubutegetsi bw'igihugu burafise uburenganzira bwo gufata ingingo iyi canke yindi ku neza y'igihugu. So mugwi rero seni wogira ico bivuze ko kirekire, ariko twebwe tugize imana bakiyandikisha ari byinshi n'amatavya y'amavuta. Andikisha n'uburenganzira. Mugabo gufasha umwene gihugu kumenya uburenganzira bwiwe si bibi. Abene gihugu barafise uburenganzira ico bita droit, barafise nico basabwa ico bita devoir. Leta rifashe ingingo yuko isavye umwene gihugu kuja kwiyandikisha sikosa. Biri mu bivyo leta ijejwe ni education civile et citoyenne. Leta oui ndimuyica umujya. Igihugu niho kiri, igihugu kibandanya gikora, igihugu kibandanya kirera abene gihugu. Malariya iteye bavuga ati murondera umusegetera, utawuronsa arahanwa. Ikiza gitere tiravuga ati genda mwicandagishe. Mwe ntibabacandaze, barakosheje. Leta yesavye ko abene gihugu bitaba amatora n'uburenganzira bwawe, kandi ibintu ndabivuga nshimangira ntadidinganya kuko ndabona muri kubigira nk'inkuru. Si nkuru nico gituma twabatumyeko. Ibi ndiko ndababwira ngomba ko n'abene gihugu bavyumva, si nkuru. Leta irafise uburenganzira bwo gufata ingingo yo guhumiriza abene gihugu kwitaba igikorwa iki canke kiriya n'uburenganzira. Wavyumvise? Mu bivuga uko nyene leta irafise uburenganzira bwo gusaba bene gihugu gukora iki canke kiriya. Obligation citoyenne, droits et devoirs. Abene gihugu barafise uburenganzira nivyo, barafise nivyo basabwa. Leta yabasabye ko bitaba amatora sikosa. Sikosa. Mucumve, je nagize droit de l'homme, ndazi ivyo ndiko ndavuga. Kandi amajambo ndiko ndayapima. Muri rezo sosiyo nimuvuga ivyo ntavuze. Muri cacura mucacure ko nimuvuga ivyo ntavuze. Leta kwisi nzima irafise uburenganzira bwo guhimiriza bene gihugu kwitaba iki gikorwa canke ikindi. Kumvo n'uburyo ishimye. Ariko buryo ariko bifurango n'itegeko. Ivyo ntabyo nzi, ariko leta irafise uburenganzira. Uranyumva? Leta irafise uburenganzira bwo guhumiriza bene gihugu kwitaba igikorwa iki canke kiriya ku buryo ishimye.
ya bandanye aha nagombye guhagarika induru n'ubujanja buryo ko y'amajambo. Leta irafite uburenganzira bwo gutegeka guhimiriza bene gihugu gukora igikorwa iki cyangwa kiriya, hatari isuku kugira isuku. Nyene shobora mukuru w'igihugu nta bivuga hari umwanda agira isuku. Ikiza cha covid cateye koruku karabe, malaria yateye umusegetera, sivyo? Amatora yageze iyandikishe, ntivyumvikana. Tubandanye ya myidogo nayishwi, ikibazo c'abidoga nacishwi. Hanyuma mwavuze muti abanyamahanga bafise karanga muntu, ikintu cabo c'ubwene gihugu genda kino kivuga ko mu gihe bitaragaragara yuko uwitwa umunyamahanga afise karanga muntu no murundi, mu gihe bitaragaragara, byagaragaye arahano. Mu gihe bitaragaragara yuko umuntu w'umunyamahanga mwisi umunyamahanga afise karanga muntu y'u Burundi, hatari byo no murundi, nta murundi w'inusu, nta murundi w'igice, umurundi n'umurundi. Mu gifaransa nibo tomotse neza bavyita statut juridique. Munashobora kuba umunyamahanga akaza mu Burundi akaronka ubwene gihugu. Jeje bone nabonye itego ry'umukuru w'igihugu riha abanyamahanga ubwene gihugu bw'abarundi. Ivyo bibaho. Mugabo ka bwene gihugu mukamuza umunyamahanga afise karanga muntu y'u Burundi, ahubwo mudufashe mumutubwire tumujane mu butungane badufashe kuraba uwo muntu ko yatwivye ubwene gihugu. Nuko nagomba ha sure kubatomorera mu bisandiko mbwira mwebwe, ariko simwe niko ndabwira nabatwumviriza babikeneye. Muravyumva? Reka rero ababatumye babumva inyishu ndabahaye muze kuyabampera. Ku itariki 15 z'ukwezi kw'icumi niho twashikiriza ikirangamisi. Mwarabikurikiranye? None ndakubwiye nti mushinga ntaye mupfasoni munyamugambo mwigenga. Ku itariki 7 z'ukwezi kw'icumi na kabiri nyene icubahiro umukuru w'igihugu azosohora itegeko rirari kabene gihugu kwitaba amatora. Iyo karangami ico kirangamisi ndakikubwiye buritegura, kuko umukuru w'igihugu ni yari kabene gihugu kwitaba amatora. Nzoca ndagusaba dossier, ahubwo mwari mukwiye gushimira seni bivuze kare. None witegura kubera ujuzo umunsi buritegura. Nagira mbaze wewe wakibajije, wewe oba wubatse uri umusore nico gituma muri mwebwe ninde yubatse? Muri mwebwe bamenyesha makuru ninde munyimenyesha makuru yubatse atari ku rutoki? Wewe urubatse? Nagira ndakubaze umunsi uja gukwa warakoye? Ego uri umukwe mwiza wakoye. None wagiye kuresha umunsi wo gukwa? Ibindi ko ndabaza birakomeye. Wewe urubatse? Warakoye? Umunsi uja gukwa niho waresha? Urakoze. Aha sinabishuye. None bazogira inani umunsi wa depo canke bariko barareshanya ndavyituko. Nimba umugambwe A uzoje hamwe n'umugambwe B bazovyumvira itariki indwi canke bari muri ivyo barashobora kubikora ubunyene babiri kuri. None se kumvikana ujya munsi bakaza kutubwira baheje kumvikana? None vyumvikana? Nuko utararongora nico gituma byakugora. We nakubajije umunsi wo gukwa n'umunsi wo kurongora niwo munsi uresha? Zijya tariki indwi n'umunsi novuga ni munsi wo gutaha ubukwe. Mugabo kuresha gukwa kuvugana gusaba irembo yavyakozwe ryari imbere. Ibiretse imwe ndiko ndabibwira abanyamigambo ko ndazi ibi muri ko baraza kuvyumviriza. Mbone yakajyo tuzobonana kuwa mbere ibugarama muramfashije. Inyishu babe barayumva. Abipfuza kugira inani umugambwe A na B na C ni babe baravugana. Sivyo? Ni babe baravugana. Iyo tariki rero niyagira ikivuga ati umugambwe Donato n'umugambwe bazoja hamwe bace bayitubwira bazane dosi bahe baripanga. Ndabasabye tumaze imyaka kuva mu 2025 turinganiza amatora, tugeze mu mwaka wa 2025 ni imyaka 20. None umwana amaze imyaka 20 atarakura ntaba yazingana. Yego cankwe
aya majambo ndayabwira ntadidinga ko simwe niko ndayabwira abanyamigambwe babatumye. Umunyamugambwe atazi ko mu kwa gatandatu hari amatora atari karitegura arindiriye iki? Umunyamugambwe azi yuko azoja muri coalition n'undi mugambwe bakaba bataravugana arindiriye iki? Tutazi nuko bazovugana. Mwe mubizi. Nituramenya ko bazovugana. Nuko rero kijya kiranga minsi twagishikirije itariki 15 z'ukwicumi ni muharure ni minsi 15 shira ku kwezi kwa 11 kose ni itariki indwi ni hafa amezi abiri ku rubanza ruzwi haciye imyaka ingahe 5 tumaze mu 2005 twaratoye 2010 twaratoye 15 turatora referendum turatora 20 turatora turatwinje mu mwaka wa 2025 ni mutangure kumva yuko rero urubanza rw'amatora rwamenyiwe abanyepolitiki batangure kumenyera igano rya politiki je ndakunda no kuyica umujya erega ivyo biri mwihiganwa muravyumva ivyo biri mwihiganwa umunyepolitiki adashoboye kuba yisuganije mu 2005 biri mwihiganwa kumbure ntarabishobora canke ntarikwiza ibi rero ndiko ndababwira bavyumve itariki kuwa mbere tuzosubira guhurira Bugarama nzobabwira uko nyene ariko bazaba bamaze kumva imbarutso y'inyishu ntavyo rero kubihutisha birimwo ni calendrier kino nagira ndababwire iyi calendrier iri muri code électorale mumbabarire iri mu gifaransa ndayibasomera nari mu gifaransa muraza kubihinyanyura mu kirundi ingingo ya 11 y'itegeko rigenga amatora ivuga iti les électeurs sont convoqués par décret du président de la République 150 jours calendrier au plus tard et 190 jours calendrier au plus tôt avant la date du scrutin. Néanmoins, lorsque 2 ou plusieurs consultations sont organisées dans un intervalle n'excédant pas 3 mois, les électeurs peuvent être convoqués par un décret unique. Aho muza kubibwira bavyumve none nimbitora rizoba itariki 5 z'ukwa gatandatu kuramwe iminsi 180 muca mugwa ku itariki ya kangahe ivyo siseni ni code électoral bajya bibatuma batoye nibukuka ni itegeko nuko Onesphore intambamyi udukosa nta vy'amavyera de nta mwongo buri sato bidahizwe nta nyambo ibura agahonze nivyo hari utuntu duke twagiye turabona tw'ubuhinga nkano uvuga nko mu kwandika hari hano twabonye bihenda ugasanga baracandika kuri za ntara za kera kandi birumvikana iyo gutanguye mu meza mushashitera amabavu hari nk'umuntu yacandika kibagira yuko nk'ubungira ndababwira hari karata karanga muntu nimwe yanditse ko province Burunga oya mugo wa ma province agize Burunga arazwe hari wasanga ari yace yihenda agacandika Makamba province Makamba nivyo ni Makamba y'ubu muga mu nteguro turakora na province Makamba iri hizo bayitwa Burunga na province Rutani zo biri hizo bayitwa Burunga na province Ngozi zo biri hizo bayitwa Butanyerera utwo dukosa twaratubonye nk'utwo nutunenge kandi twaradukosoye ikindi naco twabonye kubera ibitabo bari byinshi twarungitse ibitabo hafi 32 16,500 kurajya amaregistre hama 15,533 kuri rya dukarne birashobora gusanga kuko registre na karne biteza guhuza inomero warashobora gusanga rero nk'inimero ya registre n'inimero ya karne bidasa ugasanga ni nakayitwaye utwo nudukosa twabonetse mu ntango twaradukosoye ivyo n'ukuri nibisanzwe ahubwo tubuze ko atakanenge karimo hino tuba tubesha igisi nizofiba ijuru ugakora igikorwa kiriko kibera ku bibanza 2,400 kiriko gikorwa n'abantu 15,633 ukavuga ko atagakosa nakamwe kigeze kaboneka aho nibo uri kubesha abantu no mu ishuri kurigisha ntihari umunyeshuri wa mbere wa kabiri n'uwa gatatu we ntiwize none mwese mwaba bambere nta wanyuma nta n'uwadubura iriga nabo nyene hari abayobegwa hari abadubura turaja turakosora ariko muri rusangi ibikorwa biriko bigenda neza ubundi nawe yagize igisabo version y'igifaransa nivyo jewe nashikirije amajambo
mu rurimi rw'ikirundi gumvwa na benshi. Mwebwe rero mwagize imana mukaja ku ntebe y'ishuri nanje ico gikonda kibasavye murashira mu gifaransa. Sa? Hari ikibazo nari nabagije kijanye nuko inyandiko ribaye haherutse kuba rusansuma. Ego urakoze nari ndakibagiye. Ahubwo imbere aho nce nishura bishitse rutwo dukosa ko birashobora gushika je ni utona hagwamiye Prosper ushe gusanga bayanditse nta mvuki. Nico gituma rero doje kwandika turazana mu mashini tukabyandika duca dushira kumanika intonde tugasaba abantu bakaza gusoma ko babanditse neza. Ivyo ni bisanzwe birakosorwa igikorwa c'abantu camari kuba c'abantu. Ikintu rero ca rusansuma y'abene gihugu no kwiyandikisha nari nagishize mu kajambo nashikirije nibaza ko ari bya bintu umwigisha abaza azinyishu kandi nawe urabizi rusansuma y'abene gihugu ntayihuriye na rusansuma y'abatora. Ibyo sinzi ko nobibwira abamenyesha makuru. Rusansuma y'abene gihugu basansuma abarundi n'abanyamahanga n'abana nivyo batunze bo haragiye ko uburimyi n'uburaro. Ariko rusansuma yazotora basansuma bakwije imyaka yo gutora. Mani byo bintu mwumva bisa. Mwantunga kubera rusansuma baravuga bati aba bantu bafise imyaka iyi. Ko iyo myaka iri bageze gutora. Iyo bari mu nyandiko rero y'amatora iyo bazotora mubonye ibitigiye muronse mu biyandikishije mukaba mufise n'ibitigiye by'abageze gutora muri rusansuma mushobora kubona mu gihe bwa bundi abiyandikishije bageze gutora bikurugero. Ego Nisunzi byo rusansuma yatanga itaraza hateye ikorero nk'ubu rusansuma dukoresha ni rusansuma yawe mu 2008 abagize amategeko barabizi. Iyi tegeko rishasha ritaraza iririho rirakora bani bamana mwese ko biri none rusansuma yamerutse kuba mu Burundi yabaye ryari abavyibo hari indi rayikura wewe nyine wakimbajije hari indi rusansuma rayikura iyo ivyo bitigiri vya rusansuma vyobaye iyo nukoreshe iyo mu Gifaransa bavuga ngo avec si on peut mettre Paris dans une bouteille none biraboneka yego cankoya iyo nyandiko y'amatora riba byarabonetse ibyo turi muri iyo none biraboneka tuba turisunga rusansuma yagize gute ihari mwana wa mama kirumvikana iyo we kugaruka kuri iyo none iraba yarabaye ntiyabaye raporo iraza ntiraza tuba turakorera kubigize gute kubiri